Nitwa Bucumi Libera nkaba ndi umukozi wa muri Safibu nk'abasanzwe ndongoye abakozi hakurikirana n'ibintu bijanye na marketing ibi bidandazwa tuba dufise mu ruganda rwa Safi Business Company nkuko mubibona ngaha. Mu ruganda twatumiwe na Ian yari yadutumiye muri ibi bari bateguye byo kugira ngo habe ukumenyekanisha ibintu hamwe no guhuza amashira hamwe n'abadandaza. Mu byo twari twazanye twaje tuzanye izi jus za marakuca, tuzanana n'aya maji ya tangawizi. Twazanye ubwo bwoko bubiri bwa marakuca hamwe na tangawizi bwonyene, ariko dusanzwe dukora ibintu byinshi bitandukanye. Turakora jus za marakuca ziri ubwoko bubiri, zimwe ziri mu macupa ari import, amacupa yera, izindi nazo ziri mu macupa ducupa umuntu ashobora kugura akagenda kajanye, ariko izo macupa yera zozo turongera tukazirekipera. Duca dukora n'amaji ya tangawizi, tugakora n'ububuyi bwiza cyane bwa Safi Nonoka nabwo nyene burakunzwe cyane. Tugakora na jus za siroforo nazo nyene zikoze muri marakuca. Tugaca twongera tugakora na jus ya bisapu. Bisapu ni jus ikozwe mu rusera. Je novuga ko akunguko dukuye muri iyi nteguro yari yateguye ni ibintu binini cyane, ni ibintu birebire cyane, kuko nk'ubu harabaye interconnection hagati yacu n'abantu bari basanzwe barima ibintu dusanzwe dukoresha mu ruganda rwacu nka cyane nk'amabungo. Ubu tugiye turonse umuntu azoza araduha amabungo mu ruganda rwacu. Hambavu yaho no kuvuga nk'ubu tugiye tunahuye n'abandi badandaza, abandi bari basanzwe bashora ibintu tutari bwigere tuganira, mugabo uyu munsi duhuriye hamwe kandi harimo n'abantu twari dusanzwe tugenda kurondera ko ibyangombwa byo kugira ngo dushobore gukorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Abo nabo twahuye, twaganiriye, twabahaye ivyimviro by'iwacu, twababwiye intambamye tugenda turahura nazo mu kazi, kandi nabo baradusigurira, baratubwira nabo intambamye bahura mu kazi kabo nabo iyo bariko bararondera ibintu by'iwacu. Byadufashije kugira ngo ejo aho tutari bwashobore kugera dushobore kuhagera. Nkuko nari namye ndabivuga, uwaserukiye namye ndamubwira ati turabakengurukiye cyane ku nteguro nziza mwakoze mukategura ibi bintu biduhuza abantu babakora inganda. By'ukuri sinovuga ngo ibi byo barimwe mu mwaka canke kabiri mu mwaka, ahubwo nosaba ko botegura yuko hoza haraba ibihe byinshi bihuza abantu babakora ibintu nk'ibi mu gihugu, na cyane ko ari ibintu biba biteza imbere cyane igihugu. Rero yaba canke ayandi masosiyete canke se n'igihugu ndetse n'ayandi mashira hamwe ategukira leta adaharanira inyungu za leta, yo kwama adutegurira ibintu nk'ibi, kuko biradufasha cyane kugira ngo ibyo tuba turiko turakora tubimenyekanishe, bisohoke ku bwinshi, kandi dukora ibintu bimeze neza cyane. Je ico no tumirira abarundi n'abarundi kazi, ndetse si n'abarundi kazi ahubwo n'abantu bose, kuko twifuza ko kwama tudandariza mu iki gihugu cyacu cy'u Burundi cyonyene. Twifuza ko twonasohora kano hanze tukaja kudandariza no hanze. Ndabatumiriye ko bokunda ibintu byacu, kuko n'ibintu dukora kandi tukabikora twitonze, tukabikora turondera yuko tworonka karite nziza y'ibintu bishobora kugira akamaro mu mubiri w'umuntu. Kuko nka cyane usanga nk'ibintu by'ibiribwa, mu bintu bijanye n'ibintu by'ivyamwa, abantu bakuze bameze nk'abantu babihebeye abantu b'abana. Oro ibi vyamwa tuba dukora biba bikenewe cyane kandi cyane ku buzima bw'umuntu akuze no ku bintu no ku buzima bw'umwana. Nico gituma twahise mu gukorera mu iki gisata gikora ibintu abantu babona umengo bashimye kubihebera abana, atari iby'abana gusa, n'abantu bakuze bo bikunda. Rero natumirira abantu yuko bokunda ibintu byacu, ibintu dusanzwe dukorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi byiza, tuba dusoromye mu mirima yacu, ndetse ari ibintu bifise akanovera bitandukanye na bya bintu tuba tugiye gukura hanze, ugasanga batuzaniye amaproduit y'ibintu atari naturel. Ariko tweho tubatse ko turakora ibintu naturel, dukoresha amabungo. Murayabona ngaya amabungo nyene original ajya sanzwe nyene ajya abantu bashobora gufungura. Tugakoresha
amatangawizi tugakoresha ibintu nyene tuba dusoroma ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubundi uruganda rwarateguye yuko umuntu aba yifuza kugura adakora urugendo, kiretse ari wa muntu aba avuga ati nzoza gutora ibintu byinshi cyane, ariko ari umuntu adatora ibintu byinshi cyane. Mu ntara zose z'u Burundi twarateguye imiduga ishobora gushikayo ibashiriye ivyo bidandazwa, ariko naho ku badashoboye nk'ubu nk'abantu batari basanzwe bafise batari basanzwe dukorana, nimero yacu ya telefone ni yanditse ngaha ni 68 68 amajana 319 amajana 684. Ikibanza dusanzwe dukorera mu Carama Avenue Mukundanye nimero 10. Winjiriye ku ibarabara ryo 8 mu Carama, winjira mu Carama ni hafi yo kwihurira. Ego murakoze cyane, natwe turabashimiye cyane.